Ya guys, muri iyi video nje kukwereka ukuntu woshobora kuraba yuko batahakinze apere zisanzwe canke message, aho ni kuri message zisanzwe canke apere zisanzwe. Cenza ndakwereke n'ukuntu woshobora kuraba yuko bataguhakinze kuri WhatsApp. Mugumane nanje rero kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Umuntu tubana kuva ku ntango ya video gushika ihere araba yabonye ukuntu yoshobora kuzarirabira yuko batashoboye kumuhakinga guys, yaba message isanzwe yaba apere haba no kuri WhatsApp. Okay, nimufashe rero mubanze mukore kuri subscribe canke s'abone. Murumva yuko ndabazaniye ibintu vy'ingenzi. Ntagutevya rero uraza aha hantu twandikira amanimero ahandi baza nta numwe adafise iyo application. Winjira aho twandikira amanimero uce ufyondako. Okay, hama uce ufyonda hanyene wandikemwo iyi code ngo akanyenyeri akadirisha 21 akadirisha, ni akanyenyeri akadirisha 21 akadirisha, ribaza murayibona. Hama ufyonde kuri carte, urungike kuri carte simu ushaka kuraba yuko bahakinze. Je ndarungitse, reka ndindire. Reka ndindire turabe ivyo bagomba banzanire. Murabona rero ibintu baca bakuzanira ni ibi, murabibona ngo transfert d'appel, voice no transfert, données no transfert, télécopie no transfert, SMS no transfert, synchronisation no transfert. Ndibaza murayibona ibi vyose ni no transfert guys. Aha nukuvuga jewe nta muntu yampakinze ngo azarumviriza ivyo mvugana n'abandi kuri apere canke message. Donc ibi bintu vyose mubona biri ngaha. Aha rero wewe mu gihe uvyanditse ugaca usanga hariko akanimero aha kuri no transfert, hariho mwiki kimwe muri ibi, hariho akanimero gahari haba message canke données canke amajwi. Aho kuri voix harimwo akanimero kamwe muri aho uca umenya yuko baguhakinze. Iki nico ukora rero, kode igira kabiri ni kode kwereka ukuntu mu gihe usanze baraguhakinze uko woshobora kubikuramo. Iyo kode nayo uraza hanyene twandikira amanimero uca ugira akadirisha ubusa kabiri akadirisha. Guys, igihe cyose uzokumva tuzanye icigwa c'amakode cufata agakaye n'agakaramu ucare twige, kuko mba nabazaniye utuntu twingira akamaro cane guys. Okay, aha rero ucurungika kandi kuri ya carte simu usanze barahakinze uca ufyondako, gaca urindira guys katupoweshe turabe. Okay, turarindira bigaheza bica bitwereka yuko vyifuse. Murabona ngo transfert d'appel effacement réussi. Guys, ibi bintu rero no kugira inama wowe nimba usanze bataguhakinze canke baraguhakinze, ni vyiza yuko wogira iyi code mpejeje kubereka ya effacement réussi. Nukuvuga kwikingira, murazi yuko biruta kwivuza biraruta kwikingira. Mukore iyi code rero kuko irabafasha cane, nta kintu yica. Uca ufyonda okay rero mu gihe ibi ubimaze. Guys, twagiye rero kuri WhatsApp naho turabe ukuntu tushobora kubona nimba baraduhakinze. Ariko imbere yuko tubandanya ndakwibutse ukaba utarakora subscribe canke s'abone, rabuka kwanyu bikore hama kugira tuze turabana mu vyigwa nk'ibi. Hama rero urinjira muri WhatsApp ukoresha ushaka kubona yuko baguhakinze canke bataguhakinze. Nivyo tugomba tuverifye aka kanya. Je murabona ko nkoreye muri WhatsApp business, ucuza aha hejuru kutu tuburungu dutatu ufyondeko nkuku, hama ucuza ahantu handitse appareil connecté. Aha kuri appareil connecté, kuba mufise WhatsApp ziri mu Congereza musanga handitse ngo linked device, uce ufyondako rero. Hama murabona mu gihe usanze wewe bimeze uku nyene nanje mubona bimeze, aha nukuvuga WhatsApp yawe izoba ikingiye ama message uvugana n'abantu, nta hantu azoba ajana hamwe. Mu gihe naho rero winjiye ugaca usanga nk'akazina ka telefone ngaha hepfo guys,
akazina yabi telefone canke izina ry'imashini ama Windows uce umenya yuko WhatsApp yawe nayo bayihakinze. Ikintu c'ukora je murana ko atabirimo ariko umuntu abisangamwo, reka ndamubwire rero ukuntu aca bikuramo. Uca ufyonda kuri iryo zina iyo marke ya telefone usanzemwo, nukuvuga ahantu uza kubona bitameze nkuko kwiwanje nanje bimeze, uca ufyonda kuri marke y'iryo zina usanzemwo, ugaca ufyonda ahantu handitse deconnexion, aho uba ubikufye. Kandi urabona yuko WhatsApp yawe ishobora guhakingwa canke guconnectamwo abantu amatelefone ashika kuri 4. Ndibaza murabitahura, nukuvuga abantu 4 bose baguhakinze barashobora kubona ivyo uvugana n'abantu kuri WhatsApp. Akaniko kantu k'ubwenge rero nari nabateguriye, mukomeze kudushigikira mu kugira j'aime na partage, mutibagiye gusangiza abandi ibi vyigwa. Guys, mudufashe gupartage cane, ndongera ngumanda nabashimira guys, muriko murashigikira cane kuri YouTube. Narababwiye ubu turafise abantu 2,000 barenga, nimubandanye mudushigikira, turashaka gukwiza 10,000 hama 50,000 dukwize n'100,000 guys badukurikirana kuri YouTube. Okay, bye bye rero, mwari kumwe na jewe nyene Obama, ntayengeshanya kuguma ndabatamwo trick twingenzi tuba tugezweho kuri telefone. Nakoze kubana nanje, bye bye.